Kristu Mwami, umunsi mukuru uhambaye cyane. Wamaze ndabwire yuko umunsi mukuru wa Kristu Mwami wawutanguje ni n'ubweranda Papa Pio wa 11 mu 1925. Ico gihe rero hari yubile, wari umwaka wa yubile y'imyaka 1906 habaye inama nkuru y'Inise. Ahinise niho abari muri iyo nama, episkopi ari muri iyo nama bahabwa bafashwe n'umutima mwera bahabwa gutegera akaranga ka Kristu nk'umwana w'Imana akaba umwami w'ijuru n'isi. Aho rero akabivuga bariko barasigura neza ibyatumye abari mu buhakanyi bisungo witwa Arius. Arius nawe yashaka gusigura yuko Yezu Kristu ari umwana w'Imana mugabo atari Imana, akabisigura ukundi agashaka kumvisha yuko Yezu Kristu atoba ari Imana naho ari intumwa y'Imana twubaha. Bashatse rero kuca babitsimbataza yuko Yezu Kristu ari umwana w'Imana asangiye ubumana nkase, asangiye umana nase, akaba kandi umwami w'ijuru n'isi. Papa rero Pio wa 11 ivyo yarabishimangiye cyane muri umwaka wa yubile 1906. Hanyuma aca tanguza rero ico twita action catholique. Ico gihe hariko haratsimbatara intwaro z'igitugu, ico bita dictature muri iyo myaka iburaya. Muri ukabize histoire nk'uwitwa Benito Mussolini mu gihugu c'Ubutaliyano, Adolf Hitler mu gihugu c'Ubudagi, Franco mu gihugu ca Espagne na Salazar mu gihugu ca Portugal. Abo bose babona yuko intwaro y'igitugu ariyo itanga inyishu ku bintu bimwe. Buriyo ntabwo y'igitugu rero benshi bitwaza ugwaruka ugashaka kuruboha kugira ngo ruba ariko rushigikira iyo migambi y'abo bategetsi. Abategetsi nabo ahanini bashimikira ku vyumviro by'ubuhakanyi, bagashaka kwerekana ko ari bo bakwiye gusengwa. Papa rero Pio wa 11 yashaka ugwaruka rutegere yuko abategetsi batuyobora ngaha ku isi baratugira akamaro n'ivy'ukuri, ariko bageze ku rugero kwita Imana bariko barenga karimbi. Yashaka rero ko ugwaruka rutahura yuko Imana mu mwana wa Yezu Kristu ariho turonka umwami w'ukuri, umwami w'isi n'ijuru, ariwe twese tugiye kwagukira. Imihari rero intumbero yayo niyo nukugira ngo ihe ugaruka gutegera yuko Kristu ariwe mwami w'abami, mwami w'isi n'ijuru, kandi umwami atugwanira gose, atugwanira kugira nganje ya shetani ntidutsinde. N'ubu rero nico turiko turashaka yuko ugwaruka gotahura wegukire Yezu Kristu niwe mwami w'ukuri, kandi niwe n'abategetsi bose bakura kubwo bukuru mu gihe bemeye kumugandurukira.
wanyu